dusigaje iminota igera kuri 40 tugerageze kwikoresha neza ufise ikibazo akanya na kiriya Boneza News. Ayimabo domaine y'ibasofiro polisi. Sinzi honorable Marayika ko guteye kari cyo cy'imba. Kuko ari kaje kubaza cyane. Lakini muravuga yuko ibyo dukora byose bone guverinance ni igibarabara ducamo ikabishikana ari y'acamye ko ya population. Akabeshi ife legislative n'ibindi n'ubutungane anakimwe cyo ni muri wahe mwizero mukamwe hanyuma hanyuma kubaza cyo babona cyo gikwiye gukorwa yego bose yego c'est pas fini ati ya hii domaine to export kandi yo birahikanye nini bumva iyo yumva wenyine uvuga ati ngo abakozi bahembwa make service zikora cyane hashikira yayo wo kubera ata amaserivisi yabo petetre ngira atasanga mu biturire barayabamo bakabaho none barahera ije cyo murakoze imboneka zoza z'ibindi mu bitandatu birabira dore kamoci na develop hamwe ke nk'umuhinga mu by'intwaro ibereye ntibivuga ko ibyerekeye iyo vision nuko ukuntu hari ibibazo bitandukanye ibyo kurwanya igiturire canke iby'intwaro ibereye bigoye ko abo bantu bazoshobora guhinduka abantu badahindutse naho no guhinduka biba bigoye mbega kugwaruka basigura n'uko ruraruka kandi uriko rurakura ejo societe turimo ariko ndaraba kugira ngo abakozi ba leta kenshi bagira iturire murabizi nuko baba bahembwa make murazi benshi ko bahereye mu bihugu byo hanze batakazi ka leta ariko ndaraba kugira ngo abakozi ba leta kenshi bagira iturire murabizi nuko baba bahembwa make murazi benshi ko bahereye mu bihugu byo hanze batakazi ka leta kubera ukuntu bahembwa indishyi nk'iki mbega mwosaba iki leta kugira ngo abo bantu bagume bagende murakoze kunyongera ijambo kuri ico kibazo cy'ishokogwa mu bisanzwe burya twamaze kubivuga no gushimangira gusa kuko nka Monsieur Rufyiri Gabriel yavuze ibihari bijya rumva hari ico bita ingingo z'inusu bijya tuza turavuga ni ingingo z'inusu buri cyo kugwa n'ingingo rusangi nze nako ndavuga nti Rufyiri Gabriel igihe ariko aravuga yarafise igitabo ca vision 2040-2060 abandi bavuze n'andi mavision yahabaye imbere abandi bavuze n'ibindi dufise burya icokogwa si ikintu kimwe umuntu uzariyumvira ngo turiko turiyumvira duhanahana ivyumviro icyambere cokogwa coco ni ku sinzi ko ari Marayika bivuze ko ari kugwiza ibiganiro mwene bibyo kurera abagabo bene bavuga ngo kwigisha abantu gusansibiza abantu kumubiriza abantu kubedika bakababanwa n'ingeso zimwe zimwe bakamenya yuko habaho ikibi n'icyiza kugwiza rero ibiganiro iyo ntuzo ya mbere abantu bakazaga mugabo ibiza birava muri ivyo biganiro hakiba ingene byoza birashikira abategetsi abarongoye igihugu abarongoye imigambo ko nabo nyene ntibera abarongoye amashami yigenga nabo nyene ntibera namwe bamenyesha bakuru ngimwera bikaza birashikira kugira ngo bishobora kutoshikira abantu benshi icyo ni cyambere kuko mwagize icyakabiri nta yindi nzira abarundi bafise nta rundi rukiza kwamira ngo bariko barondera ibintu bishasha ntafite bazoshobora umugambwe sende DFDD ushikira ubutegetsi aha bavuga ngo ibintu bishasha gusa nta gishasha kiraboneka inyuma y'imyaka 20 ahubwo dusa n'abasubiye inyuma yaho twari tugeze ubu rero icyakabiri cyo kugwa nyuma ya sensibilisation nuko
ibi bintu byose tumaze gushika ko bihari no kwita rezaki kuko hariho rezaki hari no twamaze gushika kwereka tuvuge akarorero nk'amasezerano yashirya n'ibintu byinshi abantu bavuga ngo yaraheze gute ububaza ambasaderi umutekano ndayishariye ko yahejeje ibya severe bijya mubwira ngo yarahejeje ububaza abarongoye igihugu byo turiko turava by'ibihore ibereye ko hariho demokarasi mu Burundi gutwara neza intwari ibereye uretse kubesha muvuga ngo birahari nivyo tuje kuvuga ngaha ubwa gatatu izi nzego zijeje gucungira amahoro n'umutekano ubwara wowe ko zitegamiye umugambi uri ku butegetsi ko bazikoresha nabi ukamenga n'abasirikare n'abapolisi basenze FTT gusa ivyo ari bihari abavuga ngo bitabo ngo byaraheze cyane ingindi ngingo ya kane kwangere two kubaka iki gihugu abantu bagasubiza hamwe abavanywe mu budaro bakabisubizwamo mwiteka abahunze bagahunguka mwiteka abafunze bya politiki bapfunguwe ubu twoje ko byose twosanga nta muntu yoza kumbarira uno musi ngo akora darusha yarahejeje intuze akazi kayo nibeho icyambere rero n'ukuyire abayita rero aho twari tugeze tukabandaniriza hajyanye na kana kuza kuvuga ngo hari byayisuriye bitaboneka mu ndatamenye yo biri kama narijya bwirizwa shingiro rero rica risubirwamo kuko tuyisubiyemo tukayibara tukayisuzuma narijya bwirizwa shingiro rihari ubu duca turisubiramo mugo ni ati ni kintu twamaze gushika ko dufise nuko risubiramo tugafata ibintu bimwe bihotora imigambwe bihotora bigenga bihotora abacanga ariya burya hari n'ibintu byinshi bashyizemo bihotora abandi bikavamwo bikabwizwa shingiro ry'igihugu donc mujabene kwa nini valorisation et rentabilisation y'ibyo tumaze gushikako rezaki dufata ibyo tumaze gushikako nakanye mukuru w'igihugu yaravuze ati ndukare kuri cyo wafashe byo tumaze gushikako nawe niyumve ko tuza kubigenderako tari yimviriye bimwe gusa tuza kubigenderako bagira intuzeye ico rero gikozwe gicacishwa cya kibazo bariko aravuga ati abajene hajya ni biganiro byabandanya neza burya abantu bazomenya uruhara rwabo mu gihugu burya abanyagihugu bazomenya ko ari bo soko ry'ubutegetsi burya abanyagihugu bazomenya ko ari bo soko ry'iterambere soko ry'ubutegetsi s'umukuru w'igihugu soko ry'iterambere s'umukuru w'igihugu soko ry'ubutegetsi s'umushinga amateka s'umushikiranga ni umunyagihugu atavuye hasi ngo akore atanga amakori atanga amataxi amahera aboneke abo bose ntibobaho ingaga kamwe ko babesheje burya rero namara ibiganiro byarakomeye akabimenya nawe uzosubira kumuhenda mutwe ko turavuga intuze ibyo ko abantu bahendwa hanyuma tunyigishe nizabandanya abantu bazokumva ko tutoguma turi imbohe za kahise burya kahise nako nyene kari mu bidufatira ugasanga ibyo tunabatutsi bacyadufatira rega haracyariho abiyumvira iby'ubuhutu n'iby'ubututsi ntabyo muzi none mwe muracyari bato ari mukagemwa mutabizi mugabo hari abantu bashobora kuba bari ku butegetsi bikabagora gutwara ugasanga barabyitwaje hari abandi baba bifuza kubushika ko ugasanga birabagoye bakabyitwaza ibyo rero jewe ndamaze kubibona ni intambamye kugira dushike kuvyo twateza gushikako ko ndamaze guca amashira hamwe menshi adashobora kuja abantu badashobora kuja hamwe ngo bagire ingufu ko bakora igikorwa kiboneka kandi bafise ingufu n'uburyo bikwiye byose Erega ingufu dufise n'uburyo dukwiye abantu bababaye ingufu abantu bababaye ingufu uburyo ubushobozi ubumenyi bafise hamwe mu bishira hamwe burya bategetse ntiboswa kwigenza ko bigenza rero utwo twose twumva mu nzira kubiriza inyigisho ugasanga harabonetse abantu babavanura no kumbehe za kahise ugasanga harabonetse abantu babavanura niyo ngeso mbi yo migenzo mibi yo kwama abantu bibaza ngo bazorokwera kugira iturire kunyuruza gusesa buri tunga ry'igihugu ukazosanga barabe nico nita nouvelle génération politique mu Burundi hanyuma ibyo kuvuga yuko ngo abantu biba kwera bakenye cyangwa bagitewe kwera bakenye sivyo kuko abiba nyakwiba abagira utenya kujya biturire babavuze sibaje ba fonctionnaire muri ko muravuga aho yasibajya umusoda yiri hajya kuzuba baza polisi bajya kuzuba kajya igihumbi uzogera vuga ari biturire yiga ku mumvura kuzuba agigihumbi ari biturire
mugara abantu banyuruza 2 miliyari perezida niho arabavuga bakagenda muri bere bagakurayo 2 miliyoni $, agaca cyane Dubai agaca gakunja ku isoko uwo rero abashonje abo nibo biranya kwiba rero cyo ngo hiba umuntu kubera ashonje ibiri ingeso amapuru conclure rero ariko hari ibintu yavuze ati abo bantu b'abategetsi bagira gutwara igihugu nuko za kudandaza nuko za gukora biriya nabira byose agaca abikora kurikije urudandazwa rwe bakurikije ibyakora imirima afise ibikitusa bidahagaze burya bwabo kene buzokwama bwiyongera bwabo shomeri buzokwama bwiyongera yanzara babantu baca kubandanya bagira biturire twaduturire duto nabimwe bijya byo hejuru byose no byita kugira giturire no kwica igihugu n'abanyagihugu bijya no kwica igihugu n'abanyagihugu mu njama kero nuvuga nti dufatire kubyo dufise kuko bishasha biragoye kuboneka niba byo tugenderako hanyuma tubandanye twigisha muri izi nyigisho kugira abantu bamenye ko hari bihari babigendere ko ntibaza barahenda ngo ibintu byaraheze ngo ibintu hari mu bibereke nayo bihari dufate nk'ibintu natunganije bijyanye na governance transparence na redevabilité n'uwafata ibyo personnel na ubikore bamaze gushira habona gushika ku byanditse n'ibitabo uwo batavyo nakabyigisha abantu birakwiye n'uvuga ngo ndabyutse ambye ngo ndabyaza ivyo byose rero birahari reka dukoresha ibihari hama tubandanye urakoze cyane Monsieur très bien. Monsieur très bien.